Bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye, ikaze muri studio zino nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Turi ku munsi wa kane w'igenekerezo rya 2023 ukwezi n'ukwa Rusama n'umwaka wa 2019. Ikiganiro ni inyigisho ndoramana mwama mukurikirana ku misi yose ya kane burindwi. Ngo kwemera Yezu umwana w'Imana yapfuye akazuka kudutegereza gukundana. Kanatsinda mu ijambo ry'Imana ryanditswe n'umutumwa Yohani ikigabane ca 15 kuva ku karongo k'9 gushika ku k'14 haravuga hati: ngira ibwirizwa ryanje mukundane nkuko nabakunze. Two kwibaza tuti none ni gute twoguma mu rukundo rwa Yezu Kristu? Uwemera izuka none yoguma avyerekana gute canke akanabigendera gute na narijya tukiri mu gihe cyo guhimbaza Pasika? Ngivyo ivyo tugiye guca irya nino mwa kino kiganiro cinyigisho ndoramana cuno musi. Umutumire n'umusaserdoti w'umukama kandi Paulo Butoyi ni wagarutse kutugaragariza no kutwigisha cyane kwa rino jambo twatanguye tuvuga. Mbanze ndamuramutse ndamuhe n'ikaze musaserdoti, kaze ni yanyu. Ego mera koze Arsigordien, mwaramutse namwe mwese muri ko murumviza Radio Maria Burundi. Mwaraye amahoro. Ego me twaraye amahoro. Murakoze cyane. Kino kiganiro kigiye kuremeshwa nanje Alexis Gordien mubona. Lambeli Ntakarutimana na mugenzi wari karamenyereza nibo bagiye kudufasha kugira ngo ano majwi ino nyigisho bize gutuma muyumva neza. None musaserdoti, ngo kwemera Yezu umwana w'Imana yapfuye akazuka kudutegereza ugukundana, ivyo mubisigura gute? Ego murakoze Alexis Gordien, nimubona kumpa ijambo nkuko mwijije kuvyumva mu ntangamarara. Uyu munsi muri nyigisho ndoramana dushimikira cyane ku nkurikizi zo kwemera Yezu Kristo umwana w'Imana yapfuye akazuka, byo bidutegereza gukundana hagati yacu. Turishimikiza rero ijambo ry'Imana dusanga mu njiri twashikirijwe na Yohani Mweranda ikigabane ca 15 kuva ku karongo k'9 gushika karongo ka 14. Dusoma ya majambo tuti: uko dawe yankunze niko nanje nyene nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwazigama amabwizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nyene nazigamye amabwizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Nababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ngira ibwirizwa ryanje nimukundane nkuko nabakunze. Nta ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Muzo bagenzi banje mukoze ico ndabategetse. Ngira ijambo rero bavukanyi tugomba kwishimikiza dushaka kwibukanya ibijanye n'ukwemera Yezu Kristo umwana w'Imana yapfuye akazuka. Uko kwemera aho kudushikana nyakudushikana, kandi ibigaragaza neza ko vy'ukuri twemera ko Yezu Kristo umwana w'Imana yapfuye akazuka. Ko twemera ko Yezu yapfuye akazuka, mbega uko kwemera kudutegereza iki? Iki ni kibazo ca mbere. Mwandi majambo, mbega icerekana ko twemera ko Yezu yapfuye akazuka ni giti? Atari kuvyemera kubw'amajambo canke kubivuga, ariko icerekana ko vyigaragaza mu buzima bwacu ni giti? Mu mugenderanire yacu na Yezu no mu mugenderanire yacu n'abandi. Inyishu kuri ivyo bibazo turayihabwa n'ijambo ry'Imana mpejeje kubasomera.
twibukanye ubwa mbere ko izuka rya Yezu Kristo ari shingiro ry'ukwemera kwacu. Ico kirahambaye kwama tucibutswa. Ukwemereye izuka rya Yezu Kristo niryo shingiro ry'ukwemera kwacu. Kwemera kwacu gushingiye ku kwemera Yezu yapfuye akazuka, Yezu umwana w'Imana. Pawulo arabishingira intahe mu majambo dusanga mu ibaruwa rya mbere yandikiye abanyakoroni ikigabane ca 15 kuva ku karongo ka 14 gushika karongo ka 19. Mu nkundire yagaruke ko nayo Kristo niyaba atazutse, ibyo twigisha ni ivy'ubusa rero, kandi ukwemera kwanyu nukubusa. Bisubiye kandi dusa n'abashingira Imana intahe y'ikinyoma, kuko twayishingiye intahe yuko yazuye Kristo nayo itamuzuye. Usangwa bapfuye batazuka. None abapfuye niba batazuka, na Kristo nyene ntiyazutse. Nayo Kristo niyaba atazutse, kwemera kwanyu ni kugira imvura, muracari mu bicumuro vyanyu bitayeko. Kandi n'abapfuye muri Kristo bapfuye akagirire. Nitwaba twizigiye Kristo muri ubu buzima gusa, turateye ikigongwe kurusha abandi bantu bose. Kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, abariwe abatangurira. Kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, abariwe abatangurira. Ku munsi wa Pentekoti, Petero yarashinga intahe izuka rya Yezu muri aya majambo: bene Israeli mwese bimenye kandi sivy'imbeshere, umwe Yezu mwabamba, Imana yamugize umukama na Kristo. Tabisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 2 akarongo ka 36. Ahandi naho mbere y'inama nkuru y'igihugu, Petero avuga ati nimuze mwabimenya mwese n'igihugu cumve ko ico kimuga cakijijwe n'izina ry'umukama wacu Yezu Kristo umunyanazareti, umwe mwebwe nyene mwabamba, Imana ikamuzura akava mu bapfuye. Amajambo turasanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 4 akarongo k'10. Ukwemera izuka rya Yezu bavukanye n'intango y'ubuzima bushasha, bwerekeza mu buzima budahera, ubuzima bw'imyaka yose. Navuga ko uwemera Yezu yapfuye akazuka ntabacihambiriye ku buzima bwo ngaha ku isi, ntaharanira amatungo igihe cyose, ubukuru n'ivyo vyose biryohera abantu bisi. Yamiza nyabo na gatima ku vy'ijuru, nta kindi ashira imbere atari urukundo. Akarugendera mu buzima bwiwe, arangura ibikorwa by'ikigongwe cyerekeye umubiri n'umutima, kuko ari vyo bizodushikana mu ijuru. Iyo rero ari intangamarara. Tugarutse ku ijambo ry'Imana, Yezu aratangaje cese abwira bamwe 11, natwe atubwira uyu munsi, abwira mwebwe muri ko murumviriza Radio Maria Burundi, ko ari umwana w'Imana, akundwa na Mana se wiwe. Uko dawe yankunze niko nanje nyine nabakunze. Uko dawe yankunze niko nanje nyine nabakunze. Ubuzima bwa Yezu umwana w'Imana ni kwakira urukundo rwose ruva kuri Mana se, kuko urukundo ntigwigungirako, urukundo ntigwiyugarana, urukundo rugurukiye bose, urukundo ruritanga. Nico kiranga urukundo, gutanga vyose n'ukwitanga wewe nyene. Mweranda Tereze umwana wa Yezu numaso heranda avuga ati urukundo n'ukwitanga, n'ugutanga vyose n'ukwitanga wenyene. Mu Gifaransa, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Yezu rero ya data aratanga urukundo rwose, akaruha mwana nawe akagwakira. Hagati ya Yezu
umwana w'Imana na data so wa Yesu Kristo, mukama wacu Yesu Kristo, hari urukundo nigo rubafata, maze mu kinyegezo wacu butatu bweranda Mana imwe ko gutanga nuko kwakira bivamwo Mana mutima mweranda, rukundo rwa data na mwana. Iryo jambo rero muca mwumva ko twerekeza ku kinyegejwa c'Imana, Mana imwe yo data mwana mutima mweranda, ya Mana muryango wa data na mwana na mutima mweranda. Urukundo ruca rutwerekeza ku Mana, kuko Imana ni rukundo. Data akunda mwana kuno rwose, mwana nawe akakira ubwo rukundo, maze muri uko gutanga no kwakira hakavamwo ni wa mupersona wa gatatu ari we mutima mweranda. Yezu mu kuza ku isi akarangura ishaka rya data, yerekana ko akunda data kandi akarangura ico data shaka. Nijo Yezu yabwiye bamwe 11 ariko basezera avuga ati sinsubira kubaganiriza kuko umutware w'iyisi yaje, ntaco ashobora kungira, ariko reke isi menye ko nkunda data nkongera ngakora nkuko yantegetse. Turabisanga mu Injili kwa Yohana mweranda kigabane ca 14 akarongo ka 31. Gutanga ubuzima kugira ngo abantu bakire. Yezu rero icyo nico yaje kurangura. Ico data yamutegetse ni gutanga ubuzima, kwitanga kugira ngo abantu bakire. Yezu rabigaruka ko muri amajambo havuga ati ico data nkundira nuko ntanga ubuzima bwanje kugira ngo nze ndabusubireko. Ntawe ubunyaka, ni jewe nyene ubwanje ndabutanga, ndi n'ububasha bwo kubutanga n'ubwo kubusubirako, niryo bwirizwa nahawe na data. Turabisanga mu Injili kwa Yohana mweranda kigabane ca 10 kigaba karongo ka 17 na ka 18. Mu kwitanga ku musaraba, Yezu rero yerekanye urukundo rutuziganya adufitiye. Urukundo ye afitiye data yamutumye, ariko kandi n'urukundo afitiye twebwe abantu yaje gucungura. Kwa rukundo rero yakundwa na data nigo yatweretse urukundo rwose. Yavuze ati ntawe ushobora kurusha urukundo ubiguze abagenzi biwe. Bavukanyi, nta kindi kimenyetso cerekana urukundo gisumba uku Yezu yatwitangiye, yemeye akababara, agapfa, agahambwa, hanyuma akazuka mu bapfuye. Ntawe ushobora kurusha urukundo wiguza abagenzi biwe. Nta kindi cerekana urukundo gusumba tariko kwitanga. Yezu aremerera aradupfira ku musaraba kugira ngo dukire, turonke ubuzima bw'Imana, turonke inema y'Imana mu ibatisimu, mutima mwerana tugereremwo, maze tuzotorane ubuzima budahera. Ukwemera Yezu yapfuye akazuka, ukwemera tugaragaza, dutegerezwa rero kukwerekana ubwa mbere mu bunywanyi dufitaniye na Yezu Kristo. Twerekane ko vy'ukuri turi aba Yezu Kristo, abayoboke biwe, tumufise ku mutima, tunywanye nawe. Ubwo bunywanyi nibwo Yezu yavuze muri aya majambo, ni mugume mu rukundo rwanje, ni mugume mu rukundo rwanje. Ugumye mu rukundo rwa Yezu ni wagamburuka, maze ubwo bugamburutsi bugatuma rwa rukundo rukura muri twebwe. Kwa rukundo hagati yacu rukura muri twebwe, kuko tugamburukiranira, kuko dukoreranira ineza. Ugumye mu rukundo rwa Yezu niwe kandi yama vyinshi, kuko tutari kumwe ataco twokwishoboza, nka kujya kwishami ritari ku mutumba w'igiti ridashobora kwama ivyamwa, ari amavoka. Kwa kuno amavoka, ivoka tuyisanga kwishami, mbwa ishami naryo ribari ku mutumba w'igiti. Umutumba ni Yezu kagaburira ya mashami agatanga amashurwe nayo akavamwo
ivyamwa biryoshe nk'amavoka, ari mihwi, ari imicungwe, ari mandarina n'ibindi vyamwa vyinshi bifise akanovera muri kino gihugu cacu Imana yaduhaye ciza, n'ivyaho bikaba ari vyiza, ariko nuko ubwo bwiza tubwibagira tugasanga turiko turajyana. None rero uburi mu bumwe na Yesu Kristo, mu myanya na Yesu Kristo, niwe yama vyinshi, niwe avamwo ivyamwa vya mutima mweranda, kwa rukundo, kwa kuri, kakanyamuneza, y'amahoro n'ibindi. None twoguma mu rukundo rwa Yesu gute? Yesu yaduhaye umuco. Uburyo bwo kuguma mu rukundo rwa Yesu ni ukuzigama amabwirizwa yiwe. Amabwirizwa nayo sugwena n'ugobeza, nibwirizwa rimwe gusa, rimwo imice ibiri, impande zibiri, hari gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'umushaha wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ububasha bwacu bwose, no gukunda bagenzi bacu uko twikunda twebwe nyene. Ni Yesu wenyene abitomora mu njiri mwenyerano twashikirijwe na Mariko igabane c'10 akaronka 29 na 30. Ukunda rero Imana, arakunda nabo yarimanye, Imana yarimanye agashusho kayo. Urukundo rero bavukanye niko karanga kabigishwa n'abagenzi ba Yesu Kristo. Urukundo niko karanga kabigishwa, abakunzi n'abayoboke ba Yesu Kristo. Urukundo nigo ruha agaciro ubuzima. Urukundo nigo gwerekana uburemere bwiza. Urukundo nigo gwerekana akamaro dufise ngaha kuri ino si. Umuntu agira akamaro kuko akora ibikorwa vyiza by'urukundo. Abantu bagirana akamaro kuko bakundana. Urukundo nigo rumenyesha abo kwa Yesu n'abatarabo kwa Yesu. Urukundo nigo rumenyesha abakurikira Yesu n'abakurikira Shetani. Abakurikira Yesu nta kintu bashira imbere atari urukundo, n'abakurikira Shetani bashira imbere ugwango, ko Shetani ni sekibi. Urukundo nigo gwerekana rero ubudasa hagati y'abantu basanzwe n'abemera Yesu Kristo, umwana w'Imana yapfuye akazuka. Urukundo niyo ngeso nziza iruta izindi ngeso nziza zose, kuko urukundo rubuze izindi ngeso nziza zose ntaco ziba zikimaze. Urukundo niwo mwitwarariko w'abakristo. Gukundana, kugiriranira neza bikabonekera mu bikorwa no mu kuri kwa rukundo rutagira gahemo. Urukundo rero rwibonekeza cyane mu bikorwa vy'ikigongwe, kwa kugaburira abashonje, kwa kwigisha abatamenya vyinshi, kwa kugabisha no gukebura abacumuzi, kwa gusabira ku Mana bazimana bapfuye, kwa kugira imbabazi abatugira nabi, n'ibindi byabikorwa 14, indwi vyerekeye umubiri n'indwi vyerekeye umutima. Yohani Mweranda arabitwibutsa muri aya majambo ati, ufise itunga ryo kwisi akabona mwene wabo ari mu bukene ntibimwanke mu nda, urukundo rw'Imana guguma muri we gute? Bane banje, ntidukundane mu majambo no ku rurimi, ariko nidukundane mu bikorwa no mu kuri. N'amajambo hambaye dusanga mu rya mbere ry'umutumwa Yohani kigabane ca 3 akaronka 18 na 19. Na Yakobo arabitwibutsa muri aya majambo, musaza we canke mushikawe asanzwe yambaye ubusa akabura icarya, umwe muri mwebwe akamubwira ati, genda amahoro, rondera ico gususurutsa n'ico ufungura, ntimumuhe ivyo umubiri wiwe ukeneye, vyo mumarira iki? Tabisanga mu ibaro rya Yakobo kigabane ca 2 akaronka 15 na 16. Dukundanye
hagati yacu mu gufashanya ku mubiri no ku mutima, tuzoba turiko rero turerekana ico turi, kandi tuba turiko turaninahaza Yezu, turaninahaza Imana yo Data, Mwana, Mutima Mweranda. Imana tuyiha agaciro aho turi gutyo abantu baheze bamenye ko Imana ari nzima, nk'uko abakristo ba mbere batumye abapagani batari bake bahinduka kubera urukundo berekana, gushika n'aho abapagani babatangarira bati eheraba ingene bakundanye. Ivyo navyo bikaba vyarahinduye isi kubera urukundo rw'abemera Yezu Kristo. Iyo rero abakristo abemera Yezu yapfuye akazuka bakundanye, isi irahinduka, tubimenye aho turi bavukanye ko dufise ubwo butumwa bwo guhindura isi kubera urukundo twerekana hagati yacu, urukundo twereka n'abandi bantu, kubera ko twemera ko Yezu yapfuye akazuka, maze abantu baheze bemere Yezu bongera bamukurikire, we yadukunze urutiziganya. Nta wundi muntu yadukunze nka Yezu. Cyo gituma ubuzima bwacu bw'urukundo ari bwo buheza bukerekana Yezu, bukaninahaza Data, Mwana na Mutima Mweranda. Urukundo dukundana nirwo gwereka bose ko turi abakristo. Urukundo nirwo ruha agaciro ivyo dukora. Niyo ngeso nziza duramana isumba izindi ngeso nziza zose, nirwo rutugira abantu biteka, abafise Imana muri bo. Dukundanye bavukanye no tugira iteka. Ariko tugukundana hagati yacu gusa uko duhuriye ku idini, duhuriye ku mugambwe, duhuriye ku tundi tuntu tudatomoye, ariko cyane dukundane kuko twemera Yezu yapfuye akazuka, Yezu umwana w'Imana. Gukundana rero niryo teka ryacu bavukanye. Tudakundanye tuba turiko turisubiza inyuma, turiko turituka, tuba turiko turiha amenyo y'abatwenzi. Murabe muri kino gihugu cacu benshi twemera Imana, twemera na Yezu Kristo yapfuye akazuka, none bigenda gute ngo tubeho muri ubu buryo tuzirana urunuka, ngo niko tudasangiye ibicanke biriya? Ntumva ko arakamaramaza? Ntumva ko vy'ukuri bukise bwacu butarafata neza, bukeneye gufata, ugasanga bifata gose ibintu ataco bitumarira, ni by'imigambwe y'ubwoko y'utujyango akaba ari vyo dushaka gushira imbere, kandi ari ibintu vyo hasi. Mugabo kimwe gisumba vyose bwa bukristo tukabishira ku ruhande, ugasanga nico tiko ivyo bitagira mvura, nico turiko turerekana. None bavukanye twikubita gashi, duhinduke, tugaruke kugikomeye kuri twebwe, kugirute kindi kuri twebwe abakristo, n'urukundo. Kwa rukundo Yezu yaduha ngo tugwakire, hanyuma turugendere hagati yacu. Iteka ryacu rero bavukanye niryo, sukugira amafaranga, sukugira amazu, sukuba turabakuru b'igihugu canke b'intara, abaministre. Ubukuru bwacu no gukundana no gukora neza. Ubwo nibwo bukuru bw'agacu bufise agaciro ntangere. Ubwo nibwo bukuru tuza guharanira. Bundi bukuru nubw'akanya gatoyi. Mugabo uko dukundana niko tuba bakuru, niko tuba abantu biteka, niko duha agaciro ubuzima bwacu, kandi niko duha agaciro n'igihugu cacu. Tugiha agaciro ko dukundana, ko dukoranira neza uko turi kose. Urukundo rero ruca rutuma ya Mana Data, Mwana, Mutima Mweranda iza mu mitima yacu, tukaba ingoro ya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Yezu ati wunkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, duheze tuze iwe tumugira ingoro yacu. Hane na ati wakira amabwirizwa yanje akayazigama niwa nkunda, unkunda nawe azokundwa na Data, nanje nzomukunda nongere ndamwimenyeshe. Tabisanga mu njiri kwa Yohana 14:14
ka 21 na ka 23. Kuzigama amabwirizwa ya Yesu Kristo ni ugushira mu ngiro ico ayo mabwirizwa adutegeka, ni ugukundana. Gira ibwirizwa ryanje ni mukundane nkuko nabakunze. Ino ibwirizwa rigenga ubuzima, ibwirizwa ntabanduka rigenga ubuzima. Kurya mu buzima bwose hari amategeko kugira ngo igihugu kibeho, kirafise amategeko. None twebwe abakristo tafisi ibwirizwa shingiro ry'urukundo, ibwirizwa risigera rihinduka, rizokwamaho, kuko nibwirizwa ry'urukundo. Urukundo nago ntiruhinduka, ruva ku Mana kandi ruzokwamaho. Gukora ico Yesu adutegeka niko kuba abagenzi biwe. Muzo abagenzi banje mukoze ico ndabategetse. Ni kuvuga yadutegeka gukundana. Muga ntitushobora gukundana tutanywanye nawe, tutakiriye gwa rukundo yangabirano y'Imana, kugira ngo umutima wacu wihambirire kuri Yesu Kristo, maze uko tunywana n'umukama Yesu niko dushobora no gukunda abavukanye. Ni kuvuga kubifuriza ineza no kubakorera ineza, haba uvye ku mubiri n'ivyerekeye umutima. None ivyamwa byo gukundana ni ivyahe? Nkuko Yesu Kristo yabidutomoreye, ivyamwa byo gukundana na kanyamuneza. Nababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kari mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ego bavukanyi, urukundo naho rutushikana, mugabe bikaba bishinze imizi ni kwa kwemera Yesu umwana w'Imana yapfuye akazuka. Niho rero kwa kwemera izuka rya Yesu bitaba ari mu majambo, ariko tubishira mu buzima bikagaragarira rero muri uko gukundana. Wemera ko Yesu yapfuye akazuka, nta kindi yitwararika atari urukundo. Nta kindi yitwararika atari kuguma mu rukundo rwa Yesu, mu nywanyi bwa Yesu no gukunda abandi. Mbega dufasha karorero, ntawo gena gufasha abandi adafise inguvu, atafunguye, yo hava bafira imbere. Tuma rero natwe dukunda abandi kuko na Yesu tunywanye nawe. Gicore ikimenyetso kitabesha cerekana ko vy'ukuri twemera izuka rya Yesu. Byatumye haba intango y'ubuzima bushasha, maze ubuzima bwo ngaha kwisi bukaba ari integuro y'ubuzima bw'imyaka yose mu buhirwe, kubera ibikorwa vyiza by'urukundo n'ikigongwe, canke ubuzima mu magorwa imyaka yose, canke umuriro udahera kubera ko twanse kugendera mu rukundo. Cyose rero bavukanyi bizohera. Ibi twishimikiza ngaha kwisi bizohera, yaba amafaranga, yaba amazu, ivyo vyose bizohera. Ubutegetsi buzohera ngaha kwisi. Hasigara iki? Hasigara urukundo. Urukundo niko ruzosigara. Urukundo nago ni kwa kubana n'Imana imyaka yose. Hatari urukundo naho ni umuriro udahera kwa gutandukana n'Imana imyaka yose. None rero umaze kumva ivyo oye, witegure rero bwa buzima bw'imyaka yose mu kugenda ryabwizwa ry'urukundo, kuko nico Yesu Kristo yagutegetse. Umve ko utagende mu rukundo ubu uriko urapfa nabi, ari kugendeye mu rukundo uriko byukururabaho. Niko kubaho, nibwo buzima nyabuzima. Nijo rero ndabifurije mwese mwumviza Radio Maria Burundi, kugira ngo ryobwizwa rya Yesu Kristo turigendere, twerekane ko vy'ukuri Yesu yapfuye akazuka, Yesu umwana w'Imana, tubwire Kristo. Ngo mukamara tubwira ko urukundo dufitaniye ko ari go ruzomubwira ko turabigishwa biwe. Amen, alleluia. Iryo niryo jambo twokwama dufatira ko urukundo ni gwiza. Musaserdoti hari uwanditse ati, gira amahoro patiri, murakoze cyane. N'uwitwa Bonite ari muri Paroisse Rukago, ari kubungwa muri Paroisse Kamenge, ngo murakoze kunyigisho mubahaye. None ngo umuntu yoguma mu rukundo rwa Yesu Kristo ngo gute? Ngo muhezagirwe. Egome arakoze Bonite. Yesu Kristo wenyene aradutomorera neza ingene umuntu yoguma mu rukundo rwiwe. Tuguma mu rukundo rwa Yesu Kristo tuzigamye ijambo rya Yesu n'amabwizwa ya Yesu. Nukuvuga
kuzigama ijambo rya Yesu cyangwa amabwiriza ya Yesu mu ntumbero yo kuyakurikiza. Turiko turakurikiza ico Yesu Kristo. Inge gato murantunga hari umuntu ku murongo. Allo? Ego mahoro neza. Ni Renovato Pawase ukwavu. Ego me. Ikibazo wewe wama wadukwirikiranye ijana kwijana bazo ikibazo umusaseredoti. Ego me ikibazo ki wanje. Yesu aravuga ngo ni mukuru kuko nabakunda. None ko tubona yadusanziye amaboko umusaraba agahura n'ingorane nyinshi. Twebwe natwe twobigenza kugira bigenjeje. Ikindi kibazo gira kabiri. Aravuga arahirije jambo yavuze ati ni mukundane nkuko nabakunda. Sinzi rero gukundana yagoma nk'umuco ukuntu uko rugiye rukundo rwa Yesu yuko natwe ariko twoca tuguma dufise. Murakoze. Urakoze cyane. Ego me kamwishure. Yesu niwe karorero kacu muri vyose mu rukundo. None Yesu atweretse urukundo gute? Yaratwitangiye aremerera apfa ku musaraba kugira ngo turonke ubuzima. Natwe rero igihe cyose dushize imbere ineza turondera gukorera neza abavukanyi tuba tubiko turamwigana. Kuko twebwe abakristo twigana Yesu Kristo, twisunga Yesu Kristo. Ivyo Yesu yakoze nico natwe turondera kurangura, muga tukabifashwamwo nawe nyene ubwiwe n'inema y'Imana, kuko tutari kumwe taco twokwishoboza. Uko niko rero twokundana nkuko Yesu yadukunze, no kuvuga kwama turondera gukoreranira ineza, kuna Yesu nta kindi yadukoreye atari neza. Birashika rero bikatugora, mugabo bitugoye tukakora nabi, ni kwemera gusaba imbabazi kugira tugaruke mu rwa rukundo rw'umukama. Murakoze. Tugaruke kuri cya kindi wa Bonite kimwe yari yabajije. Bonite rero nako navuga yuko Yesu adutomora ingene twoguma mu rukundo rwiwe, ni kuzigama amabwirizwa yiwe. Nimwazigama amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje nkuko naje nyine nazigama amabwirizwa ya Data nkaguma mu rukundo rwiwe. Nuvuga rero ico Yesu yambwirizwa na twayagarutse ko ibwirizwa y'urukundo gukunda Imana. Uko rero tubigendera niko tuguma mu rukundo rwa Yesu Kristo. Uko turangurishije ijambo ry'Imana tubwira nk'akarorero, Yesu mu mabwirizwa hariho ntiwibe, ntiwice, ntusambane, ntubeshe, ntiwifuze kwiba, ntiwifuze gusambana, usonere so na nyoko, uhimbaze umunsi w'Imana, usenga Imana yose yikunde kuruta byose. Uko dugerageza gukurikiza amabwirizwa niko tuguma mu rukundo rwa Yesu Kristo. Uko ijambo rya Yesu tugerageza kurigendera niko tuguma mu rukundo rwiwe. Murakoze cyane. Murakoze. Harundi yagize ati patiri ati ndagize gakeye n'uwitwa Denise ari Igitega ngo arahimbawe cyane niyo nyigisho ngo mubahaye, ngo arabashimiye gose. Hanyuma cabaza ikibazo ati none iyo ufise urukundo ngo abo muba mubana ntibabe barufise bikanka ko bohuza kubera atarukundo nabo baba bafise, ngo ucu vyifatamwo gute? Egome na Yesu arazi ko Yesu ni rukundo yamakura neza, mugabo abo abari iruhande yiwe nk'abafarizayo nabigisha ntibamukunda, ariko ntivyamujije kubandanya bakunda. None rero aho uri wewe ni gushaka umuzirikanye ko urukundo niko rwatsinze. None rero abo bantu gerageza kubakunda, kubiyegereza, kubasabira, kuko uko kubiyegereza no kubasabira kuko bakorera neza nivyo buke biheza bikabavura bagaheza nabo nyene bakinjira muri iyo ntumbero y'urukundo. Murakoze. Tugumi Igitega nahone witwa Alexi yagize ati arabashimiye cyane ngo mbarizo umusaseredoti w'umukama nk'abantu bo mu madini ngo atandukanye ngusanga nko gufasha abakene ngo bisunga abasengera iwabo gusa, ngo ubwo ni ngo rukundo. Urukundo ntirugira imbibe, urukundo gorekeza kuri bose. Iyo tugumye rero hagati yacu duvuga nk'abakristo twebwe kadugufashanya abakristo gusa, ntaco twadukoze cakatabonetse. Yesu avuga ati mukunze abakunda gusa, ico muba mukoze ni igiki cakatabonetse. Gato patira rundi muntu. Allo? Muri bande muri he? Habimana muri Sikrisari Maranda. Habimana ni paruwasi yihe?
Paruwasi Kinama muri Sikrisare Maranga. bazi ikibazo. Ubwa mbere ho mbanje gushima no gukenguruka ko izo nyigisho zadufashije cyane. Kazo rero nagira mbaze. Nk'umuntu agiye nko muri nevene agasaba Imana urukundo. Kandi akabironkera akaronka ingabirano yo gusabikanya. Ariko kugira bije mu ngiro hakabaho agahaze kinyo shani kugira umuntu abishikemo. Umuntu yocakora. Murakoze. Murakoze. Reka bishura. Hariho kimwe no kusaba ingabirano yo gukundana gusabikanya, ariko kandi ikindi ni gusaba n'inguvu zo kubishira mu ngiro. Ari kuvyifuza no kubironka, ariko kugira ngo bitange naho nyine bigusaba inguvu. Nico gituma rero ari gusaba ngo umukama gufashe ukora iciza. Wacifuje, ariko kandi hariho kugikora. Inema y'Imana rero niyo iheze igafasha haba mu kwimvira neza cyangwa kuyikora. None rero no gusaba Imana ngo igufashe. Murakoze. Ku kibazo ca Prosper Gitega yaravuze ati hari abari mu madini bafasha abo madini wabo gusa. Nako ndavuga yuko urukundo rutagira imbibe. Urukundo ni gwerekeza kuri bose. Tugumye mu dusangiye idini cyangwa kandi kagwi ntacyo twadukoze kitabonetse. Urukundo ntigugarane tugarana, urukundo ratwugururira bose ko na Yesu Kristo ntiyakunze abayahudi gusa, yarakunze n'abapagani. Natwe rero tuzakumva yuko ugukundana bitahagaze hagati y'abasangiye idini canke ibindi, ariko urukundo gwerekeza kuri bose. Abo bose bakeneye gufashwa, nibo urukundo gwerekeza ko. Ukora urukundo ntaraba ngo uyu mugwi uyu ngo dusangiye idini tusangiye oya, urabi wo musangiye idini ntuba wemera Yesu. Umwamuri mu by'iwanyu mu nyungu ziwanyu. Murakoze cyane. Harundagize ati Shalomo hasa n'uwanditse ikibazo ngira ntiyatawe inyigisha ariko muho muco. Nditwa Zaveri bari muri mu Paruwasi ya Gitongo. Ngo yagize ati ngo mbega iyo umuntu akunze ngo badasangiye igitsina ariko akagerageza kwirinda kumugirira nabi, aba ariko aragaragaza urukundo ngo Yesu ashaka. We ngira yabitawe nayo yaziye ko urukundo ari gukunda, ngira ngo oya no gutegera neza. Bwa mbere abantu dasangiye igitsina no kubakunda. No kubakunda no kuvuga iki? No kwifuriza neza, no kubakorera neza. Ni naho rero notange umuco. Ubifuriza neza no kubakorera neza. Ko nitwokundana hagati y'abasanga ibitsina gusa, oya no kuturu umukama turemye mudasa ngo dufashanye. Ariko ngo rukundo twarutumbereye nyene ryashaka ry'Imana. Uko Yesu ashaka ko dukundana akariko tubigenza. Ya mu rukundo ukunda abandi ntabagirira nabi, ntabasambanya, ntabonona. Iyo rero ugiye muri yo ntumbero y'ukubariza mu bwiza y'umukama uri mu rukundo rwiza. Uno mu Kristo we mu Ngagara abandanya basabira imigisha, ngira ngo inyigisho mutanze yamukoze ko canke yayutahuye cyane. Agize ati murakoze cyane musaserdoti w'umukama ku nyigisho muturonkeje, ngo murabatera intege kenshi mw'ubwo bwiza bw'Imana, ngo mubironkere umugisha. Ngo nwitwa Edouard yikundana Paruwasi Saint Joseph. Rakoze. Naco mu mubwira. Arakoze Edouard, arakoze mukama muheza gira mukomeze urukundo rwiwe. Aho ni byiza. Ubundi yagize ati ndabaramukije nwitwa Richard ari Igitega, kandi mbega ngo ukunda umuntu nawe akanka ubwo rukundo woca ngo wifata gute? Yesu naho abantu batamukunze bose ntiyaretse kwitanga. Wewe umukunda uwo muntu umusabira, kuko gukunda niyo nzira nziza. Ubone mu nzira nziza. Uri mu nzira nziza rero nta kuyivamwo no kuyigumamwo. Hari ubundi yagize ati ndabaramukije ngo turashimye kwizo nyigisho mwabahaye, ngo nimuhezagirwe cyane, ngo mubasabire ngo bobo ngo urukundo rutarashinga imizi neza, ngo kugira ngo nabo baruronke. Ni Claudine ari muri Paruwasi Kamenge. Yego ni gusabirana na twese kugira ngo dushinge imizi mu rukundo, kuko nibwo buzima bwiza. Kwa mu rukundo nibwo buzima. Yego musaserdoti mu kubandanya ko abandi bandika, mwoshobora kubwira bariko baratwumviriza mu kino kiganiro ibintu nyamukuru biranga urukundo. Yego murakoze.
ego twavuze ko twishimikije ijambo ry'Imana urukundo n'ibikorwa. Urukundo n'ibikorwa, none rero ibikorwa navyo biratomoye. Hari ibikorwa twokwita ko ari kimenyetso cy'ibindi bikorwa byose ni bya bikorwa by'ikigongwe vyerekeye umubiri n'ivyerekeye umutima, ni 14. Kimwe cyose kikafa ico ku mubiri kikajana n'ico ku mutima. Nk'akarorero hari guhembura abashonje, ico nico nicerekeye umubiri, gufasha abantu ku mubiri. Ariko kandi umuntu atungwa n'injya gusa, latungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kwa kwigisha batamenya vyinshi, kubigisha ijambo ry'Imana, kubigisha ko Imana ibakunda, ibitwararika, mu kubagaburira ku mutima. Uyu muntu yigishijwe rero akigisha ijambo ry'Imana, hanyuma kahinduka akemera ubumufashije gose. Nico gituma rero urukundo nibikorwa. Sama jambo gusa. Hari kubwira umuntu neza, ariko kandi igikomeye ni gikorwa, kuko twibukanye ko Yesu atubwira ati abavuga mukama sibazo kwinjira mu bwami bw'ijuru, nabakora ico datanga mu ijuru ashaka. Ukora rero none ijerekana urukundo ni ibi bikorwa 14, indwi vyerekeye umubiri n'ivyerekeye n'indwi vyerekeye umutima. Nivyo rero dukora umwe wese ivanye n'ivyo arimwo, kugira ngo ivyo bikorwa dukore tubikora ko twemera Imana, ko dukunda Imana, kandi ko twizigiye bwa buzima bw'imyaka yose. Mu kubikora tugaragaza urukundo. Nta bindi rero vyerekana urukundo atari bikorwa. Na Yakobo yabigarutse ko, na Yohana yabigaruka ko, mbega mbonye umuntu agenda gusa canka ashonje kavuga ati niwigira amahoro, Imana iguhezagire, utamufashije ngo umuhe ngo umugaburire, wowe ukoze iki? Urukundo rero amajambo ni bikorwa n'umukuri. Murakoze cyane. Dukiri ngaho nyene musaserdoti, hari umuntu yabajije ikibazo ati nk'abantu bafise ibintu bakavuga ko bagomba gukora urukundo ngo bafashe banaka, ugasanga yagiye gufasha umuryango iwabo, yagiye gufasha inshuti, kandi hariho umuntu atacu bapfa n'ikintu abona amerewe nabi. Nk'ivyo twobishira mu rukundo canke abayacaguye. Ego biravana. Ugukunda abandi, hari abagenzi n'ubwa mbere naba mbona hafi yanje. Mugabo sino kuyobagiza abo tuvukana ngo ngiye gufasha abandi. Nabo nyene ndabafasha, ariko sinca nguma muri bo gusa, ndugurukira n'abandi ivanye nico n'uburyo mafise. Ni gufasha bose rero, babo tuvukana, dusangiye umuryango, n'abandi turasangiye umuryango, kuko bose turi birimo vy'Imana. Benshi barabatijwe n'abana b'Imana, none nugufashanya. Ni urukundo rero rugurukiye bose. Murakoze cyane. Hari undi yagize ati ndabahaye gakeye, n'uwitwa Regis ari Gitega, ngo barigeze kuja gukora igikorwa cy'urukundo mu bitaro, ngo basigaje udusabuni 2, haza umuntu amerewe nabi, ngo batumuhaye abandi badasangiye ukwemera baca barabatuka ko bacagura ngo bafasha bamwe, ngo muri ico gihe ikibazo ciwe, ngo muri ico gihe bari kuvyifatamwo gute? Sinategere neza umusubira mu gato. N'abantu ngo bagiye gufasha, hama basigaje agasabuni kamwe baca bagaha ngo umuntu badasangiye ukwemera, hama babantu bari kumwe baca barabatuka ngo bacaguye. Abajije uko yari guca vyifatamwo. None nkumva ko bafashije bose, suko bagututse, kuko ubivuze uko oye we arafise, we agomba kwikwegerako, sivyo? Mugabo wowe waje gufasha abantu, urabonye n'abandi harabo bateguye timfasha aba, mugabo hari n'abandi baca ubona ko bikenewe. None rero uwo muntu ubona ko akeneye gufasha, ubishobora uramufasha nyine. Abandi nabo wafashije bagashima. Bituma rero ufashwa ntaca avuga ati jewe bafashije gusa, ariko akoma n'abandi nabo nyene mu bishoboka bafashwe. Simfashwe ndumwe gusa, n'abandi bafashwe. Murakoze musaserdoti. Hari umuntu abajije ikibazo gikomeye cyane, nanje nkunda kwibaza ko cyane.
agize ati shalom, ati mbega ko abakozi bo mu nzu usanga ahenshi binubwa n'abakoresha babo bigatuma ngo nabo babanka kandi ngo baraba Kristu, none ngaho kweri urukundo rwa Kristu atwigisha ruba ruhari? Kubwa mbere abakozi bo mu nzu baramuzanye agakora mu nzu yawe utangwe kumwinuba yabihetse. Ni kuvuga yuko umukozi hari ingene muvugana gukora. Hanyuma umukozi ni kumubahiri, ni kumusonera ko mu rukundo hari gusonera abandi. None rero akora abakristo, umukristo ari mukoresha yotegerejwe nawe nyine umukozi akamufasha, akamufata neza, nta mwinube. Bishitse nta udakora amakosa, akoze amakosa akamukosora, hanyuma vyanse akuba ati yakazi karakunani mugabo ntiyoca mwanka mwinube, kuko winubye umukozi wo mu nzu uzi ko asigarara mu nzu nawe wagiye ku kazi. None ivyo yateguye wo bifungura gute utangwe kumwinuba? Dufate nyine patiri aha nibaza ko abaje ikibazo bifise imvo nyinshi. Urashobora gusanga mwe nabo bakozi umukristo abakoresha benshi abakoresha n'abakristo ati genda usume, bavuga ngo akanyama kamya kabi kandi karanakundwa, agasuma akabitegura ibifungurwa by'umukoresha wiwe, hanyuma nawe ugasanga kwa kwinubwa aramubariye ati wewe cugenda ufungure kubu bugari n'ibiharage canke ibi bijumbu niki byose biraribwa, ariko bashimikiye bati none mu gihe atampaye kuri tujya tuntu tuba natwe tumeze neza, umva gwa rukundo ruba ruhari ngaho. Bisanzwe umukozi ari wateka murabisangira byose ndacakwiye guhisha ahijwa ko ari wabiteka. Wabiteka usangira byose byo wasumye niwe yagiye kubisuma, niwe bitegura. None akanyama hariho kiwe gatoyi. Nta kuvuga ngo ujya ngo afungura ibi ngo natwe dufungura ibi. Oya nibikora amaze kuba ari umwizigirwa, ariwe abiteka, ariwe abiteka kandi ko bumviriza. Cyangwa ateka numviriza, hanyuma basi ko ndizi ko batabaza kumva reka numvirize ko byahiye neza, agaca afata nk'akantu kanini akarutsa. Hariho nabonye usanga amuhariye ati turi bangahe, turi batanu, wa mukozi ntamushiremo agacamuha nk'utwo tunyama dutana ati teka ivyuza ko mukonyene, nkaho biba bimeze gute kandi wa ari umukristo? Uri umukristo hano kwikosora. Murakoze cyane, murakoze. Ndabona umwanya uratujanye, turangize. Mbega musaserdoti, none ahanini inyigisho yashimikiye ku rukundo mu masegondi makeyi, urukundo nyago ngo barumeze gute? Urukundo Kristo yigisha biwe atwigisha ko twokundana rumeze gute? Urukundo ko rumeze ni kwa kwifuriza ineza uwundi no kumukorera neza. Ubwo niko rukundo bwa tukabigira kuko twemera Imana kandi twizigiye Imana, twizigiye bwa buzima budahera. Iyo tugira ntitubigira kubera twebwe, tubigira kubera Imana. None ko Imana yadukunze natwe rero dukundane. Mu gukundana nako ni kwa gukoranira ibikorwa vyiza, kwa kwifurizanya ineza. Ubwo niko rukundo.